jewe Yesu arankunda naho ndi umunyabyaha mbega je natanze iki kugira Yesu ankunde. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Amen. Nanjye ndabagumbire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongera nshimira Imana ku bitangaza Imana yankoreye mw'ino ndwi. Ni ukuri sinumva ukuntu noshima Imana. Dimashe mvuye hano ibintu byambayeko n'ukuri sinumva ukuntu nobivuga. Naratashe ndi hafi gushika muhira, ibirato mu kuguru kumwe kirato kiravunika itaro. Ico kirato cari gishasha kari kagize kabiri ndacyambaye kiravunika. Ndatangara kwera nari mfise choke mu kuguru cyaranavunitse, rero nguma nibaza ati ni kwa kuguru nyene burya mu nyuma numva ndiko ndagenda nguma nkoroka ndavye kera ikirato cyavunitse. Ni ukuri ndabandanya ndagenda shise haruguru yo muhira, umumama baharuguru yo muhira barampamagaye ngo hagarara ngo ndabe iryo shono ryawe ngo nzobishoneshe. Rero ndahagarara, bantu b'Imana ibintu byambayeko. Yaraje aranzunguruka ampera imbere no mu mugongo acambwira ngo genda naribonye, burya ngo genda naribonye ankubise igifusi cyo mu mugongo. Ishono murarizi? Abamama nibo bakazi, hariho abantu batazi n'akamodere. Acankubita urushi mu mugongo acagirwa karahindura ngo genda naribonye. Ubwo nyene nagiye numva mu mubiri impindutse mega nisiri kwimfashe, ndumva umenga nanje no musubiza uko nakuze bati umuntu agukubise igifusi cyo mu mugongo abakuroze. Mbwa byarase ko ndamukubita nanje nagumye ndamuraba burya numva mu mubiri ngumyemererwa nabi. Niho na telefone umusheri wanje arambwira ati aho sheri neza yakujyana ti aharakuroze araguhejeje. Baramukazanje bavyumva ataho yaguhejeje. Burya cyo nakoze ni iki, na telefone umutware ndamubwira ibimbaye kati uko nyene teko ti rero jewe ikintu usaba ngomba uhava umperekeze umubarize icyatumye ankubita urwo rufusi rwo mu mugongo. Nukuri twaragiye n'umutware acahitana uwundi mukenyezi umwe turagenda turashika, aramuhamagara araza harimo amasaha moya y'ijoro. Aho rero namaze kumererwa nabi mu mubiri, umuriro, imbeho, impuzu ndagerekeranije eka n'imitaho nafashe. Niho twagenda rero aramubaza ati none wewe ikintu kituzanye hano tuje kukubaza icyatumye ukubita urushi rwo mu mugongo uno muvyeyi. Ngo Yesu we ngo ahubwo nambabarire ngo jewe ntabwo ndi umurozi ngo nukuri ngo maze no kubikora ngo niyumvira ati ibi bintu nkoze birangira ingaruka mbi. Ngo rero ngo nagize uku acongera mutwa urundi rushi hahandi nyene burya cyane umva bimwe nariko ndumva imbere y'abantu turi kumwe n'uwo mutware nyene. Burya cyane umva bimwe nariko ndumva cyane umva ngarandogoye cyane bakayaga karahise mu mubiri. Burya uwo mwanya nyene acaguma nyene asaba imbabazi nzibira kugira birebire haje umuntu ariko arasaba imbabazi kumwa ubandanya ibintu hajya biragoye. Navuze ati nukuri ntaco bitwaye ndakubabariye. Rero umutwege ti wewe harakagwi k'abantu aba babiri kandi abo bantu n'abarozi. Umwe yavuze ati ushaka kwiga ikibi azoza nyegere. Ti rero nawe ti utikengutse ibizoba mu nyuma ntuzu turondere. Burya rero jewe ca nibandaniriza mbwa mu nyuma satani ntiyanyorohereje. Bantu b'Imana narafashwe ndagwara iki gipande cyose uranahamagaze mbega ntikiri kuri jewe nguma ncugumira nta nguvu ngira kagumenga ngo napfuye. aho ntago yari yakurogoye, aho yaguteye ka kanini k'ubushuhe ka kandi kazimya umuriro ahubwo nitwe tuza kukurogora mu kanya. Imana kuba shitse mwa kino kibanza kuko bwije ndaguma mbona napfuye kwa gatatu ndarebe ndatabaza ndatora koroneli yaransengeye umwanya utari muto nakumva ubwenge bwose nasa n'umuntu nyene mega napfuye. Ntago uza gusubira kuvyumva ujya n'umunsi wa nyuma. Dukomere Imana amashi kuvy'Imana yamukoreye. Ndashima Imana cyane kuko Imana igenda inkorera. Nukuri ndashima Imana n'ukuntu Imana yanteye iteka. Nukuri urubanza rukagenda neza bw'umwana wanje n'ubwo abazimu baguma bagwivangamwo
nukuri bakozi b'Imana ndabashimira cyane umwanya mwafata mudusengera nukuri urubanza rwaragenze neza no mu gitondo cyo kwa gatandatu twarazindutse turafata umwanya two gusenga Imana iravuga ati ndakuye n'isanganya irampa n'ikimenyetso cy'iyo sanganya ari kubera icyo kimenyetso narakibonye nukuri ndashima Imana cyane ndashimira ukuntu noshimira Imana bantu b'Imana yaragize na leta civile burya baraje barongera baramumwa kandi hari kwigiperike twasanze umushatonga bawutwaye gusa nahagaze mu kwizera Imana mubwiye ati ntudusubire guhagarika umutima ati bamutwaye umushatsi ahubwo babona ko ari bafitiye ikimazi baraza bawutore wose rero ntangarije umurozi wese ariko aratwiruka inyuma nta makuru afise hata